murakoze kuma kano karyo kugira ngo ngire ico shikirije kubijanye na kino kiza ca coronavirus. Nkuko mwavuze kwivuga yuko ari kiza kiri kwisi yose no mu Burundi ni kiza catangaje abantu benshi kwisi kuko mu myaka irisha hafi ijana kwisi nta kiza caje gifise inguvu zingana nizo coronavirus ifise muri kino gihe. Ubwa mbere turavye ingene candukira n'ingoga cane gose, hanyuma n'ingene atanu umuti wo kukivura uraboneka. Rero turavye mu Burundi twovuga yuko Imana yadufashije ntivyatangura ngo bizakiri kare kugira ngo tumenye n'ingene abandi bavyifatamwo, kubera ko cagiye gushika mu Burundi tumaze kumenya inyifato ikwiriye kugira ngo umuntu ashobore kwirinda, ariko kumbure hari abandi bagiye kubimenya ruko byatamaze gutangura gutikiza inganda. Rero no bwa mbere ho nobanza kubwira abarundi n'abarundi kazi yuko atawufata minintego iki kiza, kuko ni kiza tubona yuko gihitana abantu batari bake, ariko kandi ikindi tugomba gushimikira ko cane nuko tutohagarika umutima ngo dutakaze ivyizigiro ngo duhave dusanga tuko turakora ivyo tutokoze kubera ko habayeho tumaze kumva inkuru ya kino kiza. Ikindi turavye mu gihe tumaze kumva ubushikiranganje butumenyesha yuko hariho abamaze gufatwa n'ico kiza, ariko kandi bakatumenyesha yuko nabo baba bari kumwe hafi batafashwe n'ico kiza, biduha ivyizigiro yuko kumbure kitazoshobora kurandagata nkuko vyagenze mu bindi bihugu, ariko kandi ivyo ntibibuza yuko dutegereza kwirinda kugira ngo ntituhave dusanga tuza kuzitira twamaze konegwa. Rero ico no hano bwa kabiri muri ivyo turetse guhagarika umutima, nashaka guhanura kandi abantu kurikiza amategeko duhabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Icambere nuko dukaraba umwanya wose. Ico ni ikintu gihambaye cane, ntitugifate minenegwe. Hari abantu bavyibagira bakumva umengo ico kiza kiri kure, kiri Bujumbura gusa, ntigirashika mu ntara hagati, ntuheza ngo bimenye uko abantu baza kumenya yuko bandukiwe haciye nk'imisi 14 batangiye kubona ko batangiye kugwara. Rero ashobora kubana n'umuntu yamaze kwandukirwa akakwandukiza nawe nyine atanabizi ko anagwaye. Kubw'ivyo bisaba yuko haba kwirinda gukorana mu ntoke, kwirinda gukorana ko mu buryo ku mubiri, ariho kandi gukaraba umwanya wose. Ikindi ni bijanye nuko tugumize hagati y'umuntu n'uyundi metero, haba mu manama ariko arakogwa, haba mu masengero, haba n'igihe muri ko muraganira, yuko uguma ufise imetero hagati yawe n'uyundi. Biragoye ndeko birazwi nko mu masoko canke ahandi, ariko umuntu uko abishoboye bigerageza, kuko inkuru nziza nuko ico kiza kitagenda mu muyaga. No kuvuga ngo umuntu atakwasamuriyeko canke ngo akorore bigushikire canke ngo gukoreko ntiwandukirwa. Kubw'ivyo rero ugumanye ukwitandukanya mu buryo bwo gutegerana hagati y'umuntu n'uyundi, hari hakaryo keza yuko ico kiza kitorandagata muri kino gihugu. Ariko rero kandi nosaba n'abashinzwe intwaro yuko bakurikiranira hafi ingene biko biragenda, kugira ngo igihe cyose babona ko hakwiye gufatwa ingingo yorinda abarundi n'abarundi kazi kugira ngo ntibandukirwe mu mwanya mutoyi boyifata. Rero majambo make nabamenyesha yuko ari kiza kitari cyo gufata minenegwe. Icya kabiri nuko dushima Imana ko yamaze kuturinda, kuko turavye ingene imaze kuba mu bindi bihugu twari kuba tumaze kumererwa nabi cane. Icya gatatu nuko dushira mu ngiro ibintu vyose ubushikiranganje budusaba kugira ngo dushobore kwirinda. Hanyuma nkasuye kurangiriza mvuga ntimuhagarika umutima, muguma n'ivyizigiro. Uyu munsi hariho coronavirus, ejo izo bitariho ubuzima buzobandanya. Ntagire ucareka kurima, ntagire ucareka gukora akazi ariko kose ngo hateye coronavirus, kuko inyuma ya coronavirus abantu bazokenera gufungura, bazokenera gukora no kwiteza imbere. Murakoze. Ariko gato tutararangiza muvuze gusenga, hariho abavuga ko ishobora gukizwa n'amasengesho yonyene, aho nta kagohe mu bakubitira. Ibintu bijanye no kwizera ko umuntu wari wese nukwirinda ingene umuntu abivuga ko, kuko bivana ukwizera n'ikintu kigoye guhaririza umuntu. Amadini atandukanye afise ukwizera kwayo. Abizera mu madini aho bizera ugukira kw'ingwara biciye mu kwizera ijambo ry'Imana, ntushobora kubahaririza kuko niko kwizera kwabo, kandi birashobora kuboneka yuko navyo nyene bikoreka. Ariko ikintu ca mbere nukubanza kwirinda kugwara. Ntogenda ugiye kuvuga ngo ufatwe ngo hanyuma uzosenga ngo hanyuma ukire, ugiye kwiyahura, kandi Imana ntikiza umuntu yiyahuye. Kubw'ivyo rero utegereza kwirinda kugira ngo ntugware. Ariko kandi tuvuze yuko umuntu agwaye akizera ko adashobora gukira, tunaretse gusa no kwizera, iyo ni ingwara ishobora no gukira nayo nyene, kuko abakira ni benshi
turavye kubapfa mu bindi bihugu aho iyo ngwara imaze gukomera cyane. Rero biba bivuye ku kwizera Imana, biba bivuye ku muti umuntu yafashe, igihambaye nuko umuntu yirinda ntarinde kugwara ngo yigerezeko. Nibaza yuko atarinda kwigerezako, ariko kandi sinavyiza ko abantu nabo baca baza kuvuga ngo abavuze yuko bakira kubwo kwizera nkuko umengo nabo nyine bari bijuju. Oya, umuntu wese afise ico yizera kandi umuntu wese kucubahiriza.